nakure ibyo bimbigeraje siyo nari nashatse guhagarara cyane ndagutamwe ariko ndagucana nawe urimwe we bavuze Libert nturimo inde kiri kwa Fanny Libert naramuvutse we none telefone mbwira ngo ebana ngo yatwinjire tutamuwa urambeshe urambeshe we bana ngo igawemeje ukiyago tuje ukira twese turi muri Saro Blaze ngo kipindi chote twese nisa tubwishukuri ngo kumwegera mukabiyeza ayoya nguye inyuma yacu turi kumwe none ko namuvuga tutari kumwe man ambwiye ngo si ni professional je ndibuka yuko mu bantu ba mbere natanguye gukoresha ibigani Libert yara none we wacuja kumu carasotse wacuja kumutuka kwera none singuye ni turi kumwe muri kumutora kumya kigaje uja kumutuka mama ho cyangwa warugiye gushora ibyagize ngoya brother akano rero kandi rero mu uyu mujye mama arafise uduturufa kubwira uduturufu tubira ariko kamwe yarize kamwe karakomeretsanya yes okay nguyu kamwe karakomeretsanya kaka umva ndamwishura iki mu mere gatebe gato oya nane reka nakubwire je ncandika filime ya mbere sivyo hari umutipe witwa Meshaka ari mu Rwanda narayimushiriye nkuko nyene namubwira nti ngira ndakwereke filime nanditse yambwiye ngo Libert ntanatangura kwandika kandi uvuga ko uyishe uvuga ko uyishe ikintu cyambaye ko nabanje gufata friend acambwira nti bro ibi bintu niba utaravyize ntusubire no kumbwira n'ijambo nari uwo mugabo niwe muntu wenyene numva nubaha babwire jewe wowe ingene je nakwimye ikigani nakubwiye gute Libert karibu sawa ba professionnel Libert ingonyama ndakwadaka nabindi wowe agiye uramuponda fera ko nimba bakuendesha kabusiku Libert umvise raki wowe bamujesha kabusiku ngo ndaramuponda none sikia ngo kabusiku Libert yanelefone yambwira ati banelefone bambwira ati turi timu twicaye muri Saro je ndabivuga byose ya nta timu ngo tweje kubona ikiganiro bariko baratwika cyane ngo uyo mupeta ahubwo ndaje babwira ati azobica uyo mupeta afite janditse oya tanke ariko aravuga ibintu ubu hose inbox ni ku kinyamakuru cyane ni wige kuba professionnel mu buryo bwahe papa duizo impanuro zo kwimbaza inbox nabanje kukubwira iki sivyo hari umuntu nanje yambwiye iryo jambo biranyigisha biranyubaka bingira Nsoro sivyo uyu muji namusavye ibiganiro umwaka wose ariko today uramubona turi kumwe kandi inshallah utari cyo yanyigishije listen yambwiye ko ntarakora kandi naciye numva ko ntarakora cyandakora kandi igihe nakoze yarampamagaye you guy you have to be professional ndibuka ko naciye ndaguha nama link zibiri z'abanyamakuru bari professionnel kandi kubwira ngo ni wagera kuri urugwego nzoza none ubure Libert enzo wanje ariko reka tugaruke kuri Libert tugaheze gusa kuri Libert so ya Libert muravyivuganira igituma utari professionnel ni iki uri kurabaza umuntu atari imbere yawe oya no nakasavye ngo Libert ave mu kiganiro umviriza nakanuzenya gusa nashaka kuri uyu oya umviriza Libert avemwe sivyo Libert avemwe sanga ini box tuganire oya ariko nacu nakanu nagoma nkotire gato sivyo nariko mvuga kuri kajya kantu ko avuga ati ngo harabaye ngo kuvuga nabuyu kuvuga no en fait le type muri kahise jeni muri kazoza uri muri kazoza nivyo sivyo lo type ndagutera inkuru ikiganiro yakoze warabona neza yuko ari umuntu ashaka kumenera inda ku rukumu kuva ngo ne la famille we ko mwakoranye katayiga ndabona bagu bande no tubandanye ikiganiro twagiye one la famille hari umujura wese agiye kumbwira yuko ngo ariko arakora ikiganiro ti wowe none vipi wewe ko tayiga ndabona ngo ibana ngo reka shango barakinye bivuye ko babikikwime oya bamuhendekeza barakunye ikiganiro bambwiye vraiment yuko ataragira ko batanga ibiganiro hama bandi bari bakora bibaho ariko baraba ngira sindaba professionnel nanje naranse na waranse kubakoresha je nanse kubakoresha we barakigwa jewe Landry promote je nka jewe handi je nusu umuntu ushobora kwitura ko wishakiye uwo gashaka gutwara abantu ko uwo wishakiye ngo babasangiye nimba zahe nahe twigera turanirwa ntiyanukira he abakunda cyane
Igiswantu bakunzwa About Media mumeze gute ankundira ndakuramutse cyane mwifuriza amahoro y'Imana abane nawe urakoze cyane wamaze gusona kuri subscribe uri kuduha amahirwe meze kugira ngo uko biri ko ushobore gutera intege abana b'igihugu abana bariko barakora cyane MC Iva mutima wa Burundi nkuko musanzwe mubimenyereye imisi yose na hose namandabazanira ama exclusive news cyangwa ama exclusive interview kugira ngo uko biri kose bafana mwatwizeye muturi imbere canke mukurikirana ibikorwa byacu nimuze mwigere mumva irungu imbere ya kamera rero mfise umu invité dasanzwe mfise umuntu musanzwe muzi cyane kandi mukunda cyane benshi musanzwe mukurikirana ibikorwa byiwe ni mukuru wanje amazina abavyeyi bamwise ni Iradukunda Paceri ariko nkundira ndamwite master plan cyangwa ndamwite umuganga umutananigwa atute kizimya moto yagerageje gukora byinshi ari benshi yagiye arubaka nawe nyina ariyubaka hari benshi yagiye arafasha hari byinshi yagiye arakora ndetse numwe mu ba journalist bo muri kino gihugu cyacu cy'u Burundi navuga yuko bafashe imiyaga ine y'umuziki ndundi canke y'igisata c'imyidagaduro muri rusanzwe twarose amahirwe yo gukorana ikiganiro nawe umunsi wa mbere niryo rya mbere kuri About Media akiyamongo numva novuga ati bravo kabisa abafana baduhe bravo kubona tudanye umutananirwa kuri About kabisa fura y'u Burundi mutima w'u Burundi Landry ndakwakire kabisa nishize down nigize zimza kugira mu mbone down nishira down nigira zimza kugira mu mbone down kubadida wa mupeti virageto wa mupeti kera yari muto yambanye batifuza kivuga bama bambwira inkuru zawe kumbe nabo baragushagaja babaza no kunji nyuma kandi ari umwanya wanje ntakaza ivyabo tuzi ni byinshi gusa nta mwanya wo kubitangaza batwisha mu nkabajama kumbe bishakira mwana tuza kabisa ndabakunda cyane gose je nitwa Landry promoter ngo mutanirwa tute hakizimya moto va kila giseko kwa ntwari kimara muziki w'u Burundi je nitwa igifi kinini niyo mazina sadberutse kuma igifi kinini niyo mazina yiwanje ni kuri About Media Landry nkundira gatonya tumere nk'abatera imbere gatonya muri kino kiganiro urumwe mu bantu bakurikirana entertainment muri rusange urumwe mu bantu baba hafi cyane abaririmbyi b'abarundi turakeneye tugire ico dushitse ko gatonya uyu munsi urugendo rw'umuziki ndundi nka Landry promoter ari hafi y'abaririmbyi ndetse nka bose uri kurubona gute Landry baratembere bro umuziki wundi baratembere kuri abarundi abarundi bariko baratahura byinshi kubijanye n'umuziki kabisa uyu munsi bari ivyo barakwiza umuriyoni mu ndwi imwe mu kwezi gasanga umurundi afise umuriyoni w'ama views ni ibintu bidasanzwe cyane bro byo kwishimira cyane cyane umuziki rero twe tubaye jemba mbeshejwe n'umuziki bro do umuziki ni untunze je nuzo n'umuziki jana kwijana bro tuvuge yuko Landry promoter no munsi parce que ariho utuntu tutumirmire twicane usanga abantu bavuga ya abandi bakavuga hariya ivyo abantu bavuga je naco babintwaye bro je naco babintwaye kubera ko je navuzwe je maze kuvuga iyo nawe waramvuze ko napfuye kandi ndakubabariye bro ivyo wambabariye kera ingonga unsaba imbabazi reka ndazigusaba twabate inguza imbabazi wo waranyishe nk'impunzi ndahaguruka ndakigusaba imbabazi gusaba imbabazi kabisa Landry bakundi basaba umuntu wanyu yavuze ngo napfuye kandi ndi muzima oya ntiyari jewe ntiyari About yari Wakala TV nkavuze ko napfuye yari ivaho muri Wakala TV ntaco bro ntaco ubikoze kurondera ubuzima ariko ukamenyesha basi cyiza ko ari umuvyeyi ntava asingwa n'umutima cyane ko nifite umuvyeyi ufite umutima woroshe kabisa kubiriko biraba ariko Landry ahanini shaka yuko tuvuga ku buzima bwa Landry promoter tuvuge ku buzima bw'abaririmbyi ariko tuvuge ku buzima bwa Landry promoter ko Landry promoter asigaye ari umuntu ari kuri hit gusumba abaririmbyi bamwe ariko rero sinibaza yuko bivaho gukora cyane hariho n'irindi banga icyo nara kuri ico kintu je mba nahura yuko kugira iyo uri muri entertainment ugerageje kuraba jewe ndo mu entertainer je sinigera mvanga ibintu nta politike mvanga nta je umva ndi mu myidagaduro ngumaho de kugira ndo bavuga ko umenye cyangwa ko bari bashaka gupromoting umuntu ashaka agatera imbere cyangwa agateza imbere umuntu bisaba ko uyo nyene wewe kwanza ubanza gutera imbere
ndetse bisaba ko ubuvumye kugira uvumisha uwundi dushobora kuvumisha uwundi utavumye wewe nikibaho utagezweho nushobora gutuma ushobora gushira umuntu ku mwanya cyo abantu kandi arazi hari abantu bazontuka abantu bambone bwaje bari bisanzwe je ndabimenyereye ariko ntushobora kugira umuntu umustar utari umustar never kabisa tuvuge yuko uno munsi Wema Entertainment yagaze gute nshimye kwivuga ko kubera ko urayihagarariye kandi uko turabona umurimvyi Rinoji kuva umufata mu biganza hari ahantu harehare cyane amaze gutera it's a big brand, it's a big logo, it's a big management in our country. Okay. Bimwe nanje ntugusigurira ko ndibazo rebona management yo ari bwabone ifata umuririmbyi bakamarana iki gihe cyose geza atamidogura nanje nari bwabo management yacu imeze neza cyane nta kibazo kimwe dufise kabisa. Uko biri kose urabona neza yuko mushobora kuba muhagaze neza atakibazo na kimwe. Hari umuntu yigeze kumbira Iva hari umuntu yigeze kumbarira donc itangura Wema Entertainment ati wowe natuzovamo natuzoshobora ariko jewe nyene numva nagumye nsenga nguma mpambana ndetse ibintu byose ndabishira ku mwanya biragenda neza. That's why uyu munsi umuntu ngo agomba kuvamya ahantu nkuru bugari je no kumurasa namurasama ndici kamukura mu nzira kugira ngo areke kumenera umuntu wese ashobora kwitambika mu nzira zanje zano nkuru bugari umuntu wese ndabisubiyemo aba journaliste biminwa miremire umuntu wese azo kwitambika mu nzira zanje ahantu nkuru bugari agashaka kunzimiriza imbabura ebana kabisa Landry je umbabarire ndacahagaze cyane je vraiment je nasinze umwiyanga abantu benshi bazi ko je ntari ngyaye abanzi baje sindi ngyaye je mbabaye ndavuga none ugira ngo hari abantu je ndavuga ibintu tunababaye hari abantu Landry usanga bashaka gusa umwe abandi bamaze kubifatira abandi bamaze kubibonera je man nawe woja kumvuga aho nibisanzwe ko tuzakumvuga ko sababu mini brands tuzakumvuga ariko mvuga ko rondera gafu numvuge uncafuriza izina atakintu ugiye kumva kiretse gusimigera bagiye kugutamwa abantu benshi abahunguriro benshi bari muri industry cyane n'abamisha maguru bagaponda bagenzi babo kubiga izina kwere gitsina ari migera bagiye kubatamo guzo batera amada biga bamibara bakogwa abandi baza gutelefona mwe baje kubavuga ko babasomesha tu support dushigikire ko dufashe mugiye bagiye gukreya baterana amada mu mikenyuro mishi mu biharo vije baguponda kuvuga na kabisa nimigera gusaba bagiye kurondera utagwaye mu gaterina Landry uri kunjana kure ibyo bimigera Jesse yo nashatse guhagarara cyane ndagutamwe ariko ndagucana nawe urimwo we bavuze Libert nturimo inde kiri kwa Fanny Libert naramuvutse we telefone mbwira ngo ebana ngo yatwinjire tutamuwa urambeshe bwana bigawe meje ukiyago tuze ukiyago twese turi muri Saro Blaze ngo kipindi chote twese nisa tubwishe ukuri turi kumwe inyuma nivyo nyene ega nivyo nyene tubwishe ukuri Libert ubugiye akoze mu kiganiro bwari ubugiye wabona neza yuko wabona neza yuko ari Saddam Hussein oya mugabo wewe warakunda content wabwiye ati Blaze kana ukinira diri ndamukonveke Fanny dukoresha ibiganiro tubifanye ibipiri tumujibiye gasema wori mu nzira nziza sikiya wari mu nzira nziza cyane reka ndakwereka ntanzigo wabishira muri kijya gihe aho yaje ntanzigo nshira mu bintu byo muri entertainment ico nzi cyo kandi ntahura iyo aba artist canke abanyempano bagiraniye amashari nkajya turaharonkera gafuna twebwe turaba journaliste dusa macano akeneye gukora Libert ndibuka naramusabye ikiganiro brother arambwira akantu ntazopfa nibagi yakubwiye gute man amwandikiye nk'indwi yose hafi ukwezi kose agiye kunyishambira ati kaka we nturaba professionnel oya nivyo ndamutahura none wakora muri waka wakora muri waka sinari muri waka wari he ngaho kuri about man ngo tugende ube professionnel oya none tuzokorana ikiganiro ari professionnel ngoya igituma kubwiye yuko ni kubera azi yuko mwamucafuza warimo apana ngo mubamu aho rero kumwegera mukabiheza nuko nyene oya apana ngo kumwegera mukabiheza oya ngo inyuma yacu turi kumwe none ko namuvuga tutari kumwe man ambwiye ngo sindi professional je ndibuka yuko mu bantu ba mbere natanguye gukoresha ibiganiro Libert yara none wowe wacuja carasohotse wacuja kumutuka kwera none singuye ni turi kumwe muri uja kumutora kumi kigali uja kumutuka mama ho
cyangwa wari ugiye gushora ibyagize ngoya brother akano rero kandi rero mu uyu mujama arafise uduturufu akubwira uduturufu tubira ariko kamwe yarize kamwe karakomeretsanya yes okay nguyu riba kamwe karakomeretsanya kaka umva ndamwishura iki mumera gatebe gato oya nantebe reka nakubwire je ncandika filime ya mbere sivyo hari umutipe witwa Meshaka ari mu Rwanda narayimushiriye nkuko nyene namubwira nti ngira ndakwereke filime nanditse yambwiye ngo Libert nonanatangura kwandika kandi uvuga ko uyishe uvuga ko uyishe ikintu cyambaye ko nabanje gufata friend acambwira nti bro ibi bintu niba utaravyiye nusubire no kumbwira n'ijambo nari uwo mugabo niwe muntu wenyene numva nubaha babwire jewe wowe ingene je nakwimye ikiganiro nakubwiye gute Libert karibu sawa ba professionnel Libert ingonyama ndakwadakana nabindi wowe agiye uramuponda kubera ko nimba bakuendesha kabusiku Libert tumvise rayi ko bamubaje kabusiku ngo ndaramuponda none sikiyango kabusiku Libert yanerefonye ambwira ati banerefonye bambwira ati turi timu twicaye muri saro je ndabivuga byo ya nta timu ngo tweje kubona ikiganiro bariko baratwika cyane nguyo mupeta ahubwo ndaje babwira ati azobica uyo mupeta afite byanditse gubana zarumva ngo nzamubwiye ngo zabo rero yaturashe kabisa ibintu kubivamwe izogora ngo bizogo ngo Fanny ngo rekararira reka ndakubwire man reka ndakubwire Libert nguyo rabo reka dutahuzanye kano kanu Libert siwe hypocrite ari kucana tutahuzanye kano kanu kamu sivyo kuba yambwiye ko nari professionnel nabifashe muri kote iyi na kote iriya ubwa mbere twarakoranye kandi ubwa mbere nari umva n'ubwa mbere nari professionnel none professionalisme yanje yace warayitaye no wagiye muri wako uja gukubitara abantu oya none yaje mu mabox uri muri waka mu nyuma oya tanke ari karavuga ibintu ubu hose in box ni ku kinyamakuru cyane ni wige kuba professionnel mu buryo bwa hip hop zizo manura impanuro zo kwimbaza inbox nabanje kukubwira iki sivyo hari umuntu nandi yambwiye iryo jambo biranyigisha biranyubaka bingira Nsoro sivyo uyu muji namusavye ibiganiro umwaka wose ariko today uramubona turi kumwe kandi shout ari cyo yanyigishije listen yambwiye ko ntarakora kandi naciye numva ko ntarakora cyandakora kandi igihe nakoze yarampamagaye you guy you have to be professional ndivuga ko naciye ndaguha nama link zibiri z'abanyamakuru bari professionnel ndakubwira ngo ni wagera kuri urugwego nzoza none ubu Libert ibi navyujya ni direct byo kuza murahendekereza muco twaba ibintu ijya nino umujama ifuye ko tumufatira hotel ahantu tu umujama ni kumuinstalla kama appareil turabibye ibintu oya ubu turagufise wasakije amamuca zwavye gukora ibiganiro waje kubaza kabisa man munamse kwene gusanchiye numva inyota yo kubaza Libert oya bisaba yuko rero nivyo remenda mubwira bisaba yuko wewe witandukanya bro ariko na media mwayazingamitse muri ibintu bimwe byo kugwana twakubise ngo Sauda nanuze ngo Sauda na wabitanguye ka turahindura wabitanguye bya Sauda ngo na kesi ndagwa wabitanguye ka ndasoda na kesi ndasirara umujournalist arakubitwa nkawe ngo twasanze umwana ngo yameze ku bwoya bwa fake mwana create content ngo yapfuye ngo Landry yapfuye ngo bantu napfuye simbizi busiku nakubari Libert wowe wavuze yuko jewe napfuye kandi nkiri muzima ngo na content umwamarani telefone ababaye kumbe nari muri dushe sinita ba telefone vuga ati akesi yavuze wowe imyaka ingahe akesi apana ngufise imyaka ingahe kaka si wakoze imana ishimwe nawe ni imfura ya wakalaiti si wakoze ikigani je na kigano nakoze wose wakoze ikigani si je yava off irabara kuri YouTube si je wewe kaka si jewe kaka yabwira umuntu ayikoze amakuru dukesha nde Iva barabivuze si je bari nabesha amakuru dukesha Iva kwa kumye umhungaro no kumhungiri none je naguhundiye kandi nizanye kaka narakubabariye narakubabariye je n'umusigo kandi bose bakora ukunyene bose bakora ukunyene baramponda bakangira bose bagaruka bari nabonye gata atabuhungiro nta buhungiro ni hapa amaherezo y'inzira ni nkawonda nagufise ijana kwijana guhera ku mugore wawe guhera kuri media yawe nagufise ijana kwijana madame wawe n'umugenzi wanjye utadongira nabi mukuru wanje abanyakamenye nakubije oya ni rafiki yangu n'umugenzi wanje ariko reka tugaruke kuri Libert tugaheze gusa kuri Libert
so ya Libert muravyivuganira igituma utari professionnel ni iki uriko urabaza umuntu atari imbere yawe oya no nakasavye ngo Libert ave mu kiganiro umviriza nakanuzenya gusa nashaka kuri uyu oya umviriza Libert avemwe sivyo Libert avemwe sanga ini box tuganire oya ariko nacu nakanu nagomba nkotire gato sivyo nariko mvuga kuri kajya kantu yako avuga ati ngo harabaye ngo kuvuga nabu uyu kuvuga no en fait le type muri kahise cyane muri kazoza uri muri kazoza nibyo sivyo le type ndagutera inkuru ikiganiro yakoze warabona neza yuko ari umuntu ashaka kumenera inda ku rukumu rero kijya gihe nta muntu numwe atari attentif yo kugira ngo ashobore kumva ibintu byaraheze ko biri kose byaraheze karagaciye mu musozo twaryosha nuko twoduza impano zose bose ni inshuti turi inshuti twese twaduzanya on est les amis on est la famille ibintu exactement kuvuga ngo on est la famille we ko mwakoranye katayigana ndabona bagu bande no tubandanye ikiganiro twagiye on est la famille ikigirwa n'icyumva ikigirwa n'icyumva icyerekwa n'ikibona kabisa uyu munsi nabajije umupeti hari umuntu wese agiye kumbwira yuko ngo ariko arakora ikiganiro ti wowe none vipi wewe ko tayigana ndabona ngo ibana ngo reka shango barakinye bivuye ko babikikwime niyo bamwendekeza barakinye ikiganiro bambwiye vraiment yuko ataragira ko batanga ibiganiro hama bandi bari bakora bibaho ariko baraba ngira sindaba professionnel nanje naranse na waranse kubakoresha naranse kubakoresha wingi barakigwa jewe Landry promote je nka jewe Landry je nusu umuntu ushobora kwitura ko wishakiye uwo gashaka gutwara abantu ko uwo wishakiye ngo babasangiye nimba zahe nahe twigera turanirwa iganukira he abakunda cyane